ko wikenera ibintu byinshi mu d'affaires akenera ibintu byinshi faut faire attention mu d'affaires ni akazi karagoye ku ngiye byashaka ko nta pension ufise you have nowhere to run you better make it igihe cyose nguvu zikukundira gumukora uteza gukora kandi uzokunguke ko nta pension none ngana gutya watanguye utigariye ukuri zizigere gukorera umuntu byo oblige ku growing nta growing I'm in trouble ufise abakozi bashika bangahe uteza guhemba kugira ibi nibi uri oblige ku growing sikuvuga ngo growing ngo kubera ngo ushake bo ngaha anye urana ko turi mu kayaga n'akazuba uricara hejuru ukumva uryohewe uraba ahantu hanumye hameze neza cyane cyane nk'abajya baba bafise turafise internet internet ihari turafise internet ubu donc uje guteramira ngahanye yafungura hariho afunguye nyene turamuha internet wow icyo nico cyambira avantage akawifikeza kabisa yego kubera urabona ko ama wifi twe tufise iri rapide ni Starlink ya satellite hama rero turafise n'ifungwa nziza mbo ahanye dufise imigambi ibiri turiko turakora aha ni Nyabugete twaba dufise ahandi za Buringa aha tuhagira ibintu vya maison de passage hama hakaba n'ibintu vya resto nta kabare karimwo ni restaurant classique hakaba hariho na fast food fast food ngazirahari hama hakaba na salle de réception ego hama muzaburinga turagira élevage élevage y'imbata n'ingurube kubera iki wahise mwahise mu ivyo bitungo kuko ntiwovuga ngo ivyo ngo birabuze n'umuzungu munsi yaza ngaha gutera imbere ya colonisation mbe hari barabara hajyari yararikoze ababirigi bakoze 1000 km y'amabarabara bimbisha abarundi gushika naho abarundi biruka barahunga bitima nabo ko babona igikenewe ariko basanze ishambo urangere batunze muri make nta kurindira rezilita zero n'abantu ngo widoge ingo ukore uronka amahera bikuvako urumva ukore je nivyo nabonye mu Burundi ivyo onye mu bisanzwe economy y'u Burundi uyize neza urabona ko emptiness ahantu amahoro ahantu kwinjira ugashobora gukora ariko ivyo onye navyo ni vyiza uri hanze icugira ura create cyo bita asset kubera asset burya ni ikintu gikomeye uri mu homme d'affaires burya business burya ari bajya batunze ba Donald Trump tuzi bajya ba milliardaire bagizwe n'ibintu bitwa asset liability na revenue nk'umu economist iyo ariko ravuga ngo Burundi ngo ni igihugu kiri vierge mu bijanye n'imigambi mufata ko kiri vierge mufatiye kuki mbo demande ni nini offre ni nkeya muri make dukenera byinshi bidahari kandi yego abasaba demande ni nini mu diaspora bavyumvye ari demande ni nini offre ni nkeya mu ma secteur menshi bien sûr hari ama secteur mu bisanzwe economie ni ikintu kuri séparé de nous uteza kuciga kucacanaliza en fait économie igizwe na exchange nje ndafise ndaguhaye urampaye amahera de plus il y a beaucoup d'exchange de plus
Yes, turamutse cyane tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze hiyongereka amagara meza n'amafaranga. Turi kumwe na Christophe Ndayiragije mu diaspora yatembereye mbwa akaba ari karakorera hano mu gihugu cy'u Burundi. Christophe tukuramutse n'amahoro. Turi mu kibanza ciwawe hano inyabugete. Aho tubona ahantu hasa neza cyane. Murakoze cyane gose. Karibu tena. Kugira Christophe muzane umugambi nk'uyu. Byageze gute? Murabona ko nivyo maze nk'imyaka 25 ndi hanze igice cy'ubuzima. Okay. Harashikaho namye ngira sinigeze nkorera umuntu. Namye ngira ivyashara vyanje aho nciye hose. Yego. Harageze aho ukoresha abakozi benshi. Ugacuvuga ati mbe bashaka gute noza gukora nkorera igihugu mu gushinga nayo imitahe mu Burundi. Yego. Harashika imyaka aho utangura kwiyumvira ivyo ukurakura. Yego. Kwiyumvira ivyo bibazo. Rero nto nacenza ndazino ariko navyo ntakubesha ntivyari vyoroshe ko vyari bigoye muri iyo minsi ma 2016 2015 ntihari hameze neza. Ariko umutima mweranda n'ukuri no yandungize. Ambwira ati taha harageze hama chamba force uko ariko nari mfise idee bica muri ayo ma idee shitsino niho natanguriye umugambi. Uyu mugambi rero niyo watumye umuntu ashobora gukora ibinyi. Iyo ni point ya mbere. Point ya kabiri nasanze binakenewe ndavye imyaka ngene niko nakura mvuga nti bujya kuba mu mahanga ugapfira amahanga gusa si vyiza. Witwa umurundi kubera uri umurundi hari Burundi. Utegeza kuvundi ubwo Burundi n'ubuki responsibility ufitiye niki. Okay. Cyanavuga ati mbe bashambe kweri umuntu aba muri Etats-Unis nagume muri Etats-Unis ari umurundi apfe atagenda gukorera ikintu mu Burundi. Abari muri Cape Town nagume muri Cape Town apfe adashobora gukora ikintu mu Burundi. Hama karabira mu bandi bazungu beinvestisa ukarabira nk'abantu b'abongereza ashobora kuba mu Bwongereza kandi agakorera mu kindi gihugu. Agacagira nationalité zibiri. Okay. Abajuifu nuko n'abajuifu bake baba mu gihugu kimwe. Hari mu diaspora yigeze kubigenza nk'ukwanyu atahakuze. Niwe yambwiye ngo murega ngo je nagumye numva ko mfise ideni ku gihugu. Mwera ngo caranyigishije mu mashure kindira bigisha n'abaganga n'abasirikare n'abapolisi ko muri bacunga umutekano. Ati rero je nagiye mu mahanga ndarahura ubumenyi muri make ndasumye ubumenyi suma nagatahe ati je numva rero mfise ideni y'ivyo nakora igihugu. Nico gikintu kabisa sinumva sibiragoye vraiment. Amweke uyise umurundi uteza kumva ko ari Burundi nico nakubwiye. Hariho devoir ukenera gukora. Nje narabonye n'abasomalia vraiment. Naho hari bibazo iwabo barubaka. Yego. Rero nta excuse. Yuko ati ntihameze neza nivyo ibibazo sikwa ngo ndusanga hameze nabi uyo mwanya uritonda ariko ntushobora kugira excuse ngo hajya ahantu sindahaja bameze nabi ngo kubera ngo oya Uburundi nubwo abarundi. Yego. Nico gituma bwita Uburundi. Nico gituma huri utiyumva 100% kuruwa uruwaho nyene. Donc ya soul yo ame igusaba yuko hari cyo ukora i Burundi. Ugishoboye nico gituma ariko ndabaza bamwe turatuganira muri aya makomite y'aba diaspora informellement apana mu makomite. Ati iyo abarundi 1 million twaba dushika nka 1 million hanze dufate meme 500,000 y'abarundi bose bashobora kuvisita i Burundi rimwe mu mwaka. Juste bakaza bagashika mu Bwiza cyangwa muri Rohero cyangwa mu Kinindo cyangwa hehe bagaca bisubirira inyuma bakajya akantu bagaca basubira inyuma. Uburundi ntibwogira ikibazo c'amadolari. Uburundi ntibwogira ikibazo ca chômage kuko barafise uburyo. Ico rero ni ikintu gikomeye. Njewe sikuvuga ngo ndakunda Uburundi kuruta ni ibintu logique vyumvikana. Kubukunda bimeze nka hari ngombwa ni ibintu kiremwa muntu yarakwiye kwiyumvira. Ntibikeneye gukunda igihugu cyane ushobora no kwikunda ariko ugatereka ngende
hajya ahantu hariho responsabilité mfise hajya ahantu reka ngende ni nk'inzu yawe ariko nzi nini mubana n'abandi n'icumba cawe ukaza ari cyo ugira ufise umugambi ukagakora gushika gusa en fait uza ta idée nimwe iki niki ugashika gusa ukaraba famille ugaca wisubirako uzobuteje imbere igihugu mbo nivyo wewe none uje aha ndabona inyubako n'ibibanza vyiza nkaho umengo vyakira abantu aha mwahubatse gute kugira hakora iki mbo aha anye dufise imigambi ibiri turiko turakora aha ni Nyabugete twaba dufise ahandi za Buringa aha tuhagira ibintu vya maison de passage hama hakaba n'ibintu vya resto nta kabare karimwo ni restaurant classique hakaba hariho na fast food fast food ngazirahari kugaragaza turacarindiriye ari tumashini tugenda turindira ariko turacakoresha uburyo bw'ino yego tukaca tuba dufise umugambi ko tuzogira delivery hama hakaba na salle de réception yego hama muzaburinga turagira élevage élevage y'imbata n'ingurube kubera iki wahise mwahise mu ivyo bitungwa ibitungwa ivyo rero abarundi bo hanze ni mu vyumve kuko hari ibitungwa ngaha élevage vraiment iroroshe gufasha kuronkamwe amahera uvyifashemwe mu buseriye kandi uri hanze biroroshe kuyikora kandi ukaronka umusaruro mwiza wo gufasha huri dufate nk'ingurube hari ingurube ushobora kugura amajana 2 amajana 3 zikiri nto ukagura nk'izishika 10 ukazirindira umwaka umyaka 2 zikakuvyarira zikaba nk'ingurube 100 zikubaye 100 ukazireka undi mwaka ushobora kuzigurisha umuriyoni n'igice urumva uronsa amahera menshi umuriyoni n'igice ushobora gufasha aho uri ari mu Bubirigi ari mu Faransa ari muri Etats-Unis ari he ariko uravye ntuhomba ko uri hajya anya ingurube igoye mu kugaburira rero uri hanze ushobora kuzura yigaburira muri amadolari uronka ko abari eleve ivyo ufungwa byino bikaba bizimbutse ico nico kidufasha cyane gusa kuruta abarundi bororeye ngaha birabazimba ko nta madolari baba bafise ikindi cya kabiri kumbata naho imbata zo ntizigwara ufa gushira ngaho imbata nigirigwara nizikunda kugwara nuko rushira ngaho zika 10 zigatamaga 20 15 mu mezi 6 urupango rubaguzuye gatoya nibaza ko kugira ngo muje kuri iyo migambi dufate yizo ngurube n'imbata mwarinze kwifatira kanya ko kubimenya haje imbata burya ibaho nk'inkoko iratamagi ikabundikira ikaberura ego iratamagi iratamagi hama qui multiplie rapidement ico nico ciza kandi sigaye zizimvye kwa ko imbata aho isoko ryazo koko ziriho 45,000 zimwe zingabo ziguha 70,000 imwe uravye rero nko mu mwaka wiguriye nk'izishika 30 zoguha nk'izishika 300 ifate mu kwezi uzurigurishiriza izishika 50 n'amahera ngaha menshi kabisa imesha uri ngaho wirongera nk'izo miliyoni zingahe zica zigaburira ziyangurube nuko nizo systeme mu Burundi ni vierge amahera ariho cyane gose ariko kumbata imbata umengo zirakunda kuja mu bintu by'ibiziba amazi wewe aho mwazigiriye ego nuko tutahagiye tutabarundi umunsi tuzoshora kuhaca visitego umuntu arazubakira akabubakira utuntu two gufungura ibiki sinifuje kugira inkoko ziragoye teza kuri hajya hafi cyane sikunda kugwara cyane inka ndazikunda kabisa korora inka ni vyiza cyane ariko tuweza kufise race mu Burundi race nziza y'amata ariko nazo y'amata misha ariko ziragoye kubera zikeneye imfungurwa nyinshi kuruta Eje nico gituma na préfet ivyo onya ariko ivyo bindi kumbura umuntu agenda. Bo point shatse kubwira aba cyane abarundi spécialement aba diaspora. Nkuko ari kumbajije ngo gute waje imigambi bagizira iki no kugira ndumom d'affaires mu buzima bwanje bwose uraba ikintu kiri profitable. Yego. No bwira abarundi yuko vraiment bo mubaba diaspora nibamenye ko i Burundi vraiment hari business zigenda neza cyane mu burimyi n'ubworozi vraiment na business zikomeye cyane wogira kandi ukunguka rero hariyo aba membre ba diaspora babidogera ngo reka
Wajya ahantu nta mabarabara akwiye ni mabi, ama telefone ntizikora, WhatsApp ni ukuvuga ati ntuzeye connection imeze neza, internet ati nta matara akwiye, iyo myidogo. So iyo myidogo n'umuntu abarondera excuse vraiment tushatse kubiraba, kuko if you want it bad enough, ushaka ikintu bad enough, ushobora no kuryama hagati, ingurube zikaba ziri hariya, imbata zikaba ziri hariya, ukamara iminsi 3 uryamye. Urazi ingene abantu bajya abazungu bakora muri South Africa, akamara ukwezi atari muhira, akora ari mu shamba. Nabo barundi dushaka, siko ndabwira bandi bize bagaca baja mu biro, bagaca na ronsideni nibereye neza muri Canada, nta kindi nirabira televiziyo ndavyuka ndindire passion sabo vraiment nobwira mbwira umuntu ashaka gutera imbere destination ni Burundi. Kuko niwovuga ngo ivyo ngo birabuze, n'umuzungu umunsi yaza ngaha gutera imbere ya colonisation, mbe hari barabara hajyari yararikoze. Ababirigi bakoze 1000 km barabara y'amabarabara bimbisha abarundi gushika naho abarundi biruka barahunga hajya bitima nabo ko babona igikenewe, ariko basanze ishamba urangere batunze muri make nta kurindira rezilita zero n'abantu ngo widoge ingo ukore uronka amaya bikuvako. Urumva ukore je nivyo nabonye mu Burundi, ndamaze umwanya, challenge zirahaba, ndivyo ibiturimwo biragoye, nta wundi nta biragoye, nivyo turi mu gihugu kitoroshe nkabyo twariko turavuga mu vyerekeye ivyubu by'amoko vy'ibiki biza bigenda bigaruka, ariko nimvira ko twishizemo mu gukora cyane gose, navyo vyogenda biparticipa mu guheza ivyo bibazo, ko navyo ivyo bibazo bituma tudakoze cyane ibibazo vy'amoko bica biguma bigaruka. Nimvira naco ko ari point yofasha ko dutera imbere tugashinga kabisa amahoro akomeye. Okay, nk'umu economist iyo ariko ravuga ngo Burundi ngo nigiye ukiri vierge mu bijanye n'imigambi, mufataho kiri vierge mufatiye kuki? Mbo hari demande ni nini, offre ni nkeya, muri make dukenera byinshi bidahari. Yego abasaba demande ni nini mu diaspora bavyumvira ari demande ni nini, offre ni nkeya mu ma secteur menshi. Bien sûr hari ama secteur mu bisanzwe economie ni kintu kuri séparé de nous, uteza kuciga kucacanaliza. En fait economie igizwe na exchange. Nje ndafise ndaguhaye urampaye amahera, de plus il y a beaucoup d'exchange, de plus economie raduga. Sinzi ko vyumva. Yego cyane. Mbo rero exchange ama produit n'ama service atakiriho, ariko akenewe. Niyo bita ama opportunité rero ziriho nyinshi cyane. Mbo ni wowe uca widentifia ukaraba ukavuga ati ibi inye no bigira bikamfasha. Hariho nibindi uca ubona ko hari ibindi abantu kubera badagira uburyo baca bajamwo bifise ibyo bita marge ya profit usanga itameze neza, uca usanga uvuye hanze uje kwinvestisa kugurisha nk'isima, isima waguze 70 ugaca uyigurisha 72 71, urumva ko utunguka. Use marge ya profit nto, sivyo? Ariko ugiye muri élevage marge ya profit ni niniya. Sinzi ko vyumva kubera nko gucuruza isima hariho byo bita easy entry. Easy entry muri easy entry nukuvuga ati iyi secteur entry abantu hayinjiramwo benshi kubera iki ku mpamvu nyinshi, hardware kubera ibintu ushira ngaho kazoharura uvuye ku kazi, cankwe kubera nivyo biriho, cankwe kubera nta buzi benshi babijamwo. Sinzi ko vyumva ko usanga profit na competitivité niniya. Ko usanga ibindi navyo ugasanga biroroshe, biragoye kubera it's not easy yuko bavyinjiramwo n'ibiki. Donc ivyo onye mu bisanzwe economy y'u Burundi uyize neza urabona ko emptiness ahantu amahoro ahantu kwinjira ugashobora gukora, ariko ivyo onye navyo ni vyiza. Uri hanze ico ugira urakreate ico bita asset. Kubera asset burya ni ikintu gikomeye. Uri mu homme d'affaires. Burya business burya ari bajya batunze ba Donald Trump tuzi bajya ba milliardaire bagizwe n'ibintu byitwa asset, liability na revenue. Asset nubwo uti uteza kuba ufise
something yego you build nk'inzu cyane cyane iri commercial c'est bien yego ikiguha asset ko ati buildings ikintu cha 100 miliyari liability bien sûr nko kibuildinga wenyene yego urafise aho watanguriye ushise aho watanguriye ugaca ufata arakadeni ukeneye ukongereza ugacuheza ufise liability ukagerageza ivyo niba abarundi ko ndababwira ukagerageza ukavuga ati no i asset yanje nshaka kugira kwigira 1 miliyari ariko ikaba commercial well placed and commercial ugaca ugira ico bita mbo i asset umva ifise umuriyare w'amadolari w'amaburundi par exemple ukaba ufise liability ya 100 millions autour ya 10% 20% ntuje hejuru ya 20% ugaca ugira yo ukuvuga ko ni nka ba Trump usanga afise 10 miliyari ya asset ariko 3 miliyari na bank sizi ko vyumva hama rero ugacugira revenu ugaca stabiliza revenu aho rero ubutanguye rero kugenda nko niko mbwira aba d'affaires kandi baranabizi ugaca ugenda rero ugenda uteza imbere andi ma secteur hashikaho mu myaka 5 imyaka 10 ufise ibintu vyinshi ko wikenera ibintu vyinshi mu d'affaires akenera ibintu vyinshi faut faire attention mu d'affaires ni akazi karagoye ku ngiye vyashaka ko nta pension ufise you have no way to run you better make it igihe cyose nguvu zikukundira umukora uteza gukora kandi uzokunguka ko nta pension none ngana gutya watanguye utigera yuko nzigere gukorera umuntu byo oblige ku growing na growing I'm in trouble ufise abakozi bashika bangahe uteza guhemba kugira ibi nibi uri oblige ku growing sikuvuga ngo growing ngo kubera ngo ushake uri oblige donc ntukorera leta abandi barindiye pension wewe ukura he bo ico rero ico gikomeye tugeza kumenya system economic urayiga ko tuvuga ati okay how shall I go nivyo nako navuga ivyo rero umu diaspora bikora gute afise amahera menshi haraza karaba a well placed place afise amadolari akagura ahantu akahubaka agashika a un certain moment agaca saba akantu kakadeni agacagira iciza cino amazu y'inaduga ibeye ningoga ibeye zino umunsi nagura ngaha hari 7 millions par an ubashitse kuri 55 dans moins de 3 ans urumva ugacugura uko ugacuduza naho wafise warasavye akadeni ka 10 millions ya valeur iduga iba yagafuse wow sizi ko vyumva ntufise risque you have to take a risk ubizi ko ari risk ufashe ukacukora ugatangura kunguka bien sûr handi ma facteur aca ya affecta muri revenu la sécurité le facteur sécurité ala amahoro ariho mu Burundi atari ico kibazo turimwe ubunye ivyo c'est sûr yara amahoro meza kandi nivira kwazo gumuku dusenga umukama dufashe ica kabiri gifasha leba ni nziza iri moins cher ntuze abakozi ni nziza iri moins cher isaba gusa suivi iri closer hakaba n'izindi rema zindi ushobora kwihanganira ushaka gushika ku kintu nico gituma mvuga ati abarundi vraiment ni muze mushobora peut-être kuraba ingene situation maze ariko Burundi n'ahantu hambere ushobora gutera imbere n'ukuri okay nabonye i resto yitwa Bela ya Belas nizina nyene kujya twumva Bela nizina nyene urondera akazina koroshe kugira ngo abantu bashobore kugafata facilement okay mbona ari kibanza ciza ariko we nka nyene kuhubaka mubona na service mwateguye uko zitangwa niki cyo tuma umuntu atofata urugendo ngo aje za Rumonge cyangwa ahandi kuryohererwayo mpaka kaza ngaha bo ngaha anye urana ko turi mu kayaga n'akazuba uricara hejuru ukumva uryohewe uraba ahantu hanumye hameze neza cyane cyane nk'abajya baba bafise turafise internet internet ni hari turafise internet ubu donc uje guteramira ngahanye yafungura hariho afunguye nyene turamuha internet wow icyo nico cyambira avantage akawifikeza kabisa yego kubera urabona ko ama wifi twe dufise iri rapide ni Starlink ya satellite hama rero turafise n'ifungwa nziza ama hamburger ama pizza amagato ya anniversaire turafasha abantu bashaka kuza muri anniversaire tukabatekera abakozi bakafasha ama service yose yego turafise n'ibintu by'ama jus turafise ibintu
ama Rolex, Okay. ama hot dog, ama inkoko, turafise utuntu twinshi nyene umuntu ashaka kuryoherwa ari mu rugendo. Okay. Ufata umva urazi ko ushobora gusonza ugatereka ntihagarikira Nyabugete imbere ko mbandanya mu Rumonge. Ego kandi icize no kwikaburimbi. Ego hariho na maison de passage, abantu bo hanze baraza maison de passage zirekipe vyose. Ntushobora kubura amatara. Turafise ingene tubakira amatara n'amazi. Hama bashaka bakaca baza ngaha no gufungura ngaha cyangwa bakitekera. Ego Nuko ego je reka manenda gukeze yuko mwagize umugambi mwiza, uretse ko ari umugambi utanga amataxi kuri leta ugaha akazi bene wanyu b'abarundi ngaha, urumva n'ahantu ho korosha ubuzima. Ego cyane gose. Ndabashimiye cyane Monsieur Christophe. Merci beaucoup. Mbasaba abariko baradukurikira kino ngano mu gisangiza abandi waryohewe ngwino bahita kuri Bera Resto. Ugiye utaduhaye adresse neza. Ni Nyabugete muri phase 2 kwibarabara neza ya RN3 rija mu Rumonge turi kwibarabara. Hama uvuga ngo uje ushobora kubaza ati kuri Bera cyangwa kujya Vitali. Donc usa nk'uvuye za ville urengana kwa Sebatutsi gato. Urengana gato kwa Sebatutsi cyangwa hajya kuri Sendede Kanyosha. Hari ibiro asendeze cyangwa kwa Sebatutsi. Ushitse hajya urabandanya gato nk'uja mu Rumonge gatoya nk'iminota 2 utubona mu buryo. Hariho na payote mu buryo. Ego. Nuko turabashimiye gose. Murakoze.